ku bantu barishe saison C batarigera baronka ifumbire. Ikintu ca mbere kihuta la semaine prochaine baronse ifumbire. Indwi batangura fomi bazihereza abantu bataronka ifumbire yabo ya saison C. Inyuma yaho umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca atangiye itegeko ko guhera kuri uyu wa mbere ishiramwe fomi izoba yatanguye gutanga ibirarane by'ifumbire y'igice c'uburimyi cace saison C mu rurimi rw'igifaransa. Twishikiye mu bibanza bimwe bimwe vyo muri komine Mutimbuzi y'intara ya Bujumbura kwirabira uko bimeze. Justine Siniremera atwara koperative inyishu y'umurimyi akaba yatubwiye uko byifashe ndetse nuko abarimyi bazoyitora kuko batanze avance iramutse iboneka. Ko twararimye saison C hama tuca tuyironka nabi ifumbire yaje umuceri usa nk'uwamaze gupfa. Ico gituma abene gihugu bose barimye umuceri wa saison C bagize uruhombo rukomeye muri iyi saison C. Ntabwo yaje neza nkuko twari tuvyiteze. Abarimyi bazotegezwa kuyironka ko baramaze kuyiriha. Iyi rero turiko twishuza twarishe kugira bene gihugu bayironka. Nizeye neza ko ari zoca ikora muri saison A kuko turiko turagadika abandi bariko baratera nizoca ikora iyi turiko turishuza ubu. Uyu murimyi we avuga ko ifumbire naho yoza igihe cyamaze kurenga kuko hari vyamaze gucegwa nk'umuceri bagasaba ko yoziraza kare. Go ifumbire kuyironka muri kino gihe twayironse nabi cyane. Ubu ariko barayitanga ibikorwa byararangiye ariko uko twayishaka siko twayironse nkuko tuyikoreshe mu bikorwa by'imiceri. Imiceri yarahombye bayituzaniye imiceri yamaze gupfa. Ntabwo twayifumbije neza nkuko byari bitegekanijwe. Ivyo biruko mu gihe umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca yatanze indwi imwe gusa kugira ico kibazo kizoba cavuye mu nzira mu ntara za Cibitoki, Bujumbura, Bubanza bazobe baronse.